murabona umuntu afise amahera ino mu Kirundo niho mubizi iyo mwagurishije umuceri mwiza utubona umugabo n'umugore abagore babiri bijya bintu rero ndababwira bijya nabyo tugira duhangana ingaruka zavyo genda murabe aba muraze ngaho ugwaruka mubona murabe ngena ari gwisha ruzoba hehe ingaruka abantu bagwirirana ku murindi udasanzwe none tuzorya iki turengeye Uburundi Imana ikiburema irazi igitigiri yari yarateguye muga kubera shetani twebwe nyene turateba tukarengera ivyo Imana yateguye none tuzorya iki twararengeye Uburundi abagabo barose amahera baca baja kurondera abahabara tuzobakwanya twivuye inyuma abadamu namwe muhembwa mukagenda mbe ni kuki iyo tubasohoye ngo tubarungika iwanyu uko mugenda murarira ntituzovyemerereka ntidushaka kuvyemera yuko umugabo aronka amahera mu muryango aho yo yakoresheje mu iterambere ry'umuryango agacajana mu bahabara ntidushaka kuvyemera ntituzovyemera kandi muvyumve mw'abagabo mwe iyo murose amahera muca murongora abagore benshi teshwa mute hariho ucacika inkokora dukeneye ko Burundi tuba bene gihugu bafise ubuzima ntidukeneye kwica ubuzima bwacu ikibonane erega indongozi niki tubereyeho kuza turabereka ikibi n'iciza mugerageze ayo mahera mukura mu mwimbu abaramire mu miryango yanyu ateze imbere umuryango nta kindi muyaronderera dutangure tuve umutima tujibuntu mugaberega burya kera cyane nko mu myaka ya 90 hari umukuru w'igihugu yashobora kugenda nk'ahandi akigisha bene gihugu nico itwa twari sabere indongozi babura amatari bazarigisha bene gihugu kuko nico tubereye indongozi tubigishe babone umwongo huma n'udahuma tumubibone mwumve yuko ivyo uri kurakora biri mu nzira y'igihugu kuko hari abantu bashaka gutera akajagari kugira ngo ntidutere imbere